nukuri ndabibabwiye muntu utaraja kuri Burundi Kingdom TV uri kurahomba. Hari ibikorwa byiza cyane, abaririmbyi benshi baratumirwa kandi bikaryoha neza. Erega naje nka wetu ndahwera ndakunda kuraba Burundi Kingdom TV iyo bita BK TV. Ndakubwira ikintu kimwe, umunsi yabonetse Yesu yirabura azobapfuye utudemo tundaye ko nkazero. Ariko mugabo ndaje gusengiza ndiko ndavyonga itavyongeka. Kurumva uri kuratwereka ikuzimu ugomba kutwereka ukuntu hameze. Hari bava bibaza ati weta arashobora kuba yaragiye. Sawa nanje nje ndakubaza mbega kubera ko mbyango sana Yesu. Waramubonye. Wantu ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana bakunzi ba Burundi Kingdom TV, bakunzi ba BK TV. Nyita formidable, étonnable, admirable, considérable musanzwe mubimenyereye. Ariko ico nagusaba imbere yuko ikiganiro gishobora gutangura neza ugire subscribe, ugire comment, share kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ngira ngo murabona yuko tuguma tubazanira ibintu bishasha, nico gituma tutifuza yuko wobo muhombe canke woza urahomba ibiganiro tuza turabashikiriza. Uyu munsi rero muhava myibaza ati dufise umutumiro waho. Uyu munsi ati tuza kuba yagira kubiki. Nta kindi atari kuza turabazanira ikintu gishasha. Umuntu tugira tubereke no muntu mutari mumenyereye nkuko aza kuba ameze. Mwari mumenyereye afise yindi look, afise yindi sura, ariko uyu munsi yaje ameze ukundi gushasha. Reka ndamuramutse. Ndakuramukije bro. Ndakuramukije nanje. Meze bien. Meze neza. Avuga ko wishura ndakuramukije nanje. Meze neza. Ngira ngo abantu bamaze kumva nijwi. Uwatugendeye muri Burundi Kingdom TV ninde muri rusange? Benshi banyita wetu. Ego. Benshi bakwita wetu. Ariko witwa nde? Amazina yanje kuri nitwa Dukundane Jean Confident Charité d'amour. Dukundane Jean Confident Charité d'amour. Charité d'amour. Niyo mazina wahawe n'abavyeyi. Original. Abantu bakwita wetu ariko wewe witwa uko. Ego. Hagati yayo mazina abiri iryo wemera n'ijya. Bon, wetu ndagemera ko yari mu Bugari, ama Charité d'amour. Bon, ndagemera bisanzwe kubera bari impamagaye ku ni adresse yanje. Wemera izina wiswe n'abavyeyi bisanzwe kuruta iryo uhamagagwa n'abandi bantu. Kubera ko iri mu Bugari. Okay, wetu. Ego. Abantu bakumenyereye ufise novuga iyindi look. Yes. Ufise iyindi look. Ego. Hariho ibintu ukunda gukina benshi bafata yuko wiyerekana nkuko umenguri Yesu waducunguye. Yeah. Turi mu gihe ca Pasika, abakatolika mbere bari no mu ndwi ya Pasika. Bavuye mu ndwi karema ubu bari mu ndwi ya Pasika. Sinabakatolika gusa n'abakristo. Voilà, abakristo bose bemera Yesu nk'umukiza. Yego. Sivyo? Abo ona bemera Yesu n'umukiza. Wewe barakubona ukuntu ivyo ukunda gukina. Ariko ikintu ngoma manze tumanze duhereko. Iyo ni création wagize. Yes. Aha mu Burundi turafise aba comédien, turafise abasanzwe arabaririmbyi, ego, turafise aba humoriste, turafise abagira ibintu vya slam, ouais, n'abandi benshi. Wewe iyo ni création wagize. Iwanje mwenye. Byakuje mu gute kugira ngo ushobore kugira iyo création kumbure atanundi muntu haribwa yigira hano mu Burundi. Bon, sino mu Burundi gusa ni kwisi yose. Ego, hama jena narifuje kuva kera mu mwaka nshiga mu wa kabiri, narifuje ko nzokora ikintu nisangize ko muri abantu benshi batangarira iyo mpano yanje kuko nari umuntu nakuze mfise impano, papa mama bose bafise impano. Donc iyo turi mu yana basazi gusa usanga biryoshe cyane. Rero ndabisaba Imana. Donc ibya ikintu ugisabye Imana imyaka myinshi iravikarambira ati agashenze kapfume ndagahereza. Bon, nyane Imana aje kunyishura 2015 urumva ko depuis 2008 sanga saba Imana ati Imana vraiment nyibuka raba wangu nyine fasha nanje ndabe ko nanje ivyo nagusavye kuva kera raba ugikore. Ejo iki ndifuza gukina comedy, turiyumvira ko twokora comedy twice two twakreya cyasanga navuze kajya kajambo bavuga ngo nukuri ndabibabwiye ntawe uzoja kwa data ntamujanye. Abantu twari kumwe tubashe batwenga gujyo ngo mani ngo vuze nka Yesu. Bacha ngugasubire mu takavuze bakaca batwenga. Donc rero nca nagakoresha jari yo kubaga kubera ico genda ko nditegura ama examen. Ndiko ndimvira ngo ndiko ndandika byabyo bigenda gute ndiko ndandika ngaca numva Yesu avuze ngo nukuri ndabikubwiye hindukira hari urabe ndakavuze cyo batwenga bavuze hawe hindukira hari urabe uri kwa mugenza wawe ndakubabariye ndakavuze bajama cyo batwenga wewe peti ya kada kano kojyo cyo dutangwa twinjira muri ivyo bintu byo kubaga mugabo ndiyumvira ariko message ndiko natanga ni yayi ndavuga wapi
nahise ko ngiye gufatisha mu banyeshuri mugabo abanyeshuri mbona abanyeshuri b'u Burundi sigenda bakunda ubone bagitrisha sigakera nabo ngo amashuri ya kera ngo siyo y'ubu ariko twihari ikindi kintu kera barabamesha donc nza guhinduka mvuge kubastar nabo babe ko nogira ko publicité ndabigira mugabo mbona umenga haracabuzaga akabuze neza karyoshe cyamvuga ati kuki nto kwigisha ijambo ry'Imana muri no ngabiri Imana yampaye ndavuga ati bana nako nyene tayari yego urumva yuko wafashe igikorwa gishasha benshi batamenyereye ego ariko benshi baravuga bati kwiyita Yesu ukaza kubivanga n'ibintu vya hano kwisi ukaza kubivanga n'ibintu vy'aba artiste vy'abaririmbyi vy'abasani ati uyu muntu arashobora kuba ariko arakora ibidakogwa wewe urumva yuko utekanye mu gihe ivyo ukora ari babona yuko hariho urugero canke hariho igiti kiturirwa uri kururira icambere no kugira coco ndashaka nkubaze nka formidable hariho ubucamanza bw'ijuru buri ngaha kwisi ntabo hari donc abo bantu none ninde yabaye procuration kuza ariko impanuro ziratangwa voilà okay aho rero nimba kandi urashobora kumva ati abantu bampanuye neza cyane bampanuye nawe okay ndabizi none nta bantu urumva bitwa ba Yesu abantu bitwa ba Yesu kwitwa Yesu Jesse navuze izina navuze ku bikorwa ukora voilà none nk'ubu uko wewe mu byo ukora bisunga ijambo ry'Imana iryo jambo ry'Imana ukacusanga warijanye muri ivyo bintu by'ubusani hari n'aka video nabonye uvuga ngo kuri bashanera bakiriku ngo baza donc ukamugomba kubimera donc mvuge kubagororotse yego Yesu nawe yavuze ngo no kuri ndabibabwiye jewe sinazanywe n'abagororotse ahubwo naje kwigisha ijambo ry'Imana atashobora kugoroka maze bakizwe nakubajije wetu nakubajije nti wewe urahumurizwa no kuvanga ivy'Imana ukaza kubishira muri ivyi donc vya musique ugasanga ijambo ry'Imana uriko ugomba hari ukuntu ugomba gufata untahure neza hari ukuntu ugomba gufata ibintu vy'abaririmbyi donc dufate nk'ubu ubonyeshanira ahantu hari aka video nigeze kubona kacumubwira ngo ugasubiramo y'amajambo Yesu yavuga mugabo kayasubiramo wishize mu muziki voilà aho wewe urumva yuko tukiraho nyene ndagufatira aje ntufata kugira ngo dushire kuyaga fans bakatwumviriza mutwumvirize neza umuntu agomye kunyinjira kugira ngo ace kuri sasa nenda kubatse mujya video ikosa ndo banakoze ryari ryahe yego nimba navuze umusani yego umusani nawe yaramenye Imana tegetse kumenya Imana nimba mvuze Shani Queen mu gihe tarazi Yesu ateza kumenya mbega Yesu yakora ibiki ama recherche ategereza kubaho donc ni nka publicité mari ko ndakora kugira ngo bamenye Yesu yes kugira bamenye Yesu uciye kubaririmbyi yego yego hari abantu benshi bamaze kwinjira za Freemason bakubwira ngo Yesu wapi akuna mugabo amaze kumva ati mbega Yesu nanje bive gute kuba bamvanga ivyanje na Yesu donc nawe nahabijamwo arumva karakamugira ati yamara umukiza no wa mbere wewe wetu abantu barakumenye kandi umenga nta gihe kinini kirahera bakumenye ariko hari ukuntu wamaze uri kurinjira mu mitima y'abantu abantu bamwe bari ko barakumenya kandi ndibaza yuko umaze kuronka fans benshi ariko muri abo ba fans hashobora kuba hariho abamaze kukubwira yuko bakugira ati courage agashobora kuba hariho nabandi bakubwira bati vraiment biri kurakora wapi uri kurarongera karimbi kuko nibi nakubwiye nti hariho abantu bavuga yuko ushobora kuba uriko urinjira cyane mu vy'Imana bivanga akaba abantu bikomeretsa ndazi ko nawe umaze kuvyumva babikubwira sivyo wewe kubgawe ivyo bakubwira uvyakira gute ubinsiguriya bon ndabatahura kubera ko nta muhanunza kondwi wawe sindigera numva amakomantere mabi mu Rwanda canke mu za Tanzania ahubwo amakomantere mabi kenshi ndayo cyane cyane mbe naho mvuka urumva nibo bangwanya bakantoteza kandi ibyo kwenda bitahura kuko nta muhanuzi yemegwe wawe donc nico gituma natangwe mvuga ati bambere nakoze ama emission menshi ndabasaba ikigo ati basha abantu nashaye ko amanuze byose nakoze bidasa neza mumbabarire ubu nahisemo gukizwa none formidable ni warunze mfise direct Sinabizi donc ibintu byinjiyemo kugira ngo bambone ko nkazi ndumusanira urabona utudemo tundare voilà ko nkaze ariko mugabo ndaje gusengiza ndiko ndavyonga itavyonge ahubwo inzira ikinjana he mugakiza donc rero ubu ndabishima uhiteka none ugira muri sinari kuza mfise pocket d'ebishenete ni ndabifise na byakera urabifise umugabo uramuse kwego utabitaye kwego utabitaye bon amashenete bon niho yata kuko bifise nakamaro no mu gitabo cakera baratubwira ngo bijya bishenete byarahindutse byinzaho kera Mose yarabicuzemo inkone kugira ngo azogera aho bongera kuvyambara ariko bon oya
bizovana n'amahole kuko ndomukinyi hari amahole sawa voilà. Okay, hariho ama video Ego. yigeze kugaragara kandi ahora agaragara uriko urakina ugasanga hagaragara ibintu menga ibintu by'amashitani, ibintu byo kunwa amaraso, ibintu byo kujya imitima abantu. Donc abantu babibonye ugasanga hari n'umuntu yambwiye ati video je sura kwiraba mwijoro. Ndayiravye mwijoro nsanagurika. Ivyo bintu urabona yuko bijanye n'umuco n'akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi. Echo rero nico gituma twebwe tutako turavansa nk'abandi ikintu cita umuco mana yanje kuri kwimana ico kintu je kirandembeje. Jewe bon bijya impamvu nabigize kujya ndi kugira ngo sho kugaragaza mbega ikuzimu hameze gute mbega kwisi hameze gute nimba fiso yagize ubwoba donc nagombe go propose avant suppose kuko urumva uri kuratwereka ikuzimu ugomba kutwereka ukuntu hameze hari bava bibaza ati weta arashobora kuba yaragiye sawa nanje nje ndakubaza mbega kubera ko mbya ngo sana Yesu waramubonye aho niho nje ndagufata donc ni dura suppose gusa tuvuga ati bana mbega bimeze gute babasi bimeze gutya rero nimba afise ubwoba kuba ari abanyibijya donc nagira ubwoba ko ni musi yagiye kuzimu hazoba habavi ivyo navyo byo kuvuga ngo umuco nico gituma tutako turonka ingenzi nyinshi kubera tuguma twibanda kuri bya bintu vya kera nta munyamahanga azoza kurara mu hotel abona abakobwa bambaye ibegamishi yose hari abazungu babikendereye ibintu nyene bakeneye abantu bari gusa bagaragaza ubwamba bari gusa no abantu nyene bameze neza bameze neza no kuvuga donc abantu basi ndakwereka akarorero ubu two turakora ama video urabona kenshi udafise urupapuro yego kugira uje mu gisagara hagati biragoye bacha gufata bikashusanga aba bantu dufise amafaranga make sinze hantu uze mu kanyosha mu mariba kubera amafaranga make gacugenda ari mu mariba gacukamerayo donc ya video ya urazi ko yihute kaja mu mbibe zitandukanye umuntu azore mu Rwanda azovuga hajya ni mu gisagara ca Bujumbura tiyego hameze kujya batarubaka donc urumva hacaza ibindi bibazo mugabo turose nk'akaryo tukinjira muri ivyo bitasha amagorofa bazovuga ibujumbura ni heza tukine kujayo kuruhukiraho kubera iki abandi baririmbe ntumva ngo ba Icon ngo ba Saint Paul ngo bashikeza Tanzania cyane uko babona Diamond ashiramwe bijya bintu bikagenda Fizo ageza atiyo dakwiyija mujenzo uresha igihugu wowe rero uravuga yuko abantu batokwibaza ku mico yacu hari ibintu vya ahubwo twoha ikazi imico y'ibindi bihugu apana yindi bihugu donc tugaha ego tukibaza ku mico mugabo dufise n'ahandi na vision tuko nari tuzoguma muri bya bintu byake kuki twubaka ama etage kandi dufise ubuzu bwa kera kuko tutoba muri bya buzu bwa kera kari mico mwamaze kumumva umuntu turi kumye muri Burundi Kingdom TV ni wetu aho benshi bakunda kumwita ngo ni Yesu w'ibinyoma bivana ariko we n'ukuntu ushobora kumwita jewe kandi amwite wetu kuko mvuze Yesu w'ibinyoma hari usanga ndiko ndarengera ugasanga inkoni y'Imana irankubise ugasanga ibara riragoye Imana nta bifigira Imana nta bifigira ariko Imana irahana sha irahana magani ni hari ibintu byo gucapa inkoni ibara rikagwa okay wetu wewe yego kuri ivyo bikorwa usanzwe ukora hariho abantu bavuga bati vyari kuba vyiza hariho umuntu yigeze kugaragara mu myaka yahera kandi niyo film iri update n'ubu abantu bayibona nka shasha ya Yesu usanga iri mu ndimi nyinshi Kinyarwanda Icongereza ibiki Giswahili ariko ugasanga umuntu ni wa wundi donc bagiye bala traduire abantu baravuga ati kubera iki wetu yashubiye kwinjira muri ivyo kubera iki atinjiye muri iyo nzira kugira ngo nawe ashobore gukina muri ubwo buryo bwo muri Bibiliya atavanze n'ibindi bintu ndakubwira ikintu kimwe umunsi yabonetse Yesu yirabura azobapfuye ko bazongo baraho ndabikubwije ukuri yajya naje ndabikoresha ubwenge umunsi habonetse Yesu iyo Yesu yaza kwirabura nta munyafrika ye gusenga ahubwo abazungu twari tubambaye ibara kuko bari kudutoteza uko ndi kona reka tugumize Yesu w'inzobe none urati ndacakene ko waho wetu aratinye kugira ku gukina ivyerekeranye na film ya Yesu bikina gusa na support mfisi donc bijya bintu bisaba uburyo bwinshi rero ubikinye ugikinira ha mu mariba donc nta bitumvikana ni wetu ari tayari gushobora guheba ivyo nka kumwe aronse ubufasha ego mimi niko tayari kabisa sawa kabisa ariko muri ivyo bikorwa usanzwe ukora usanzwe uri money management wibanza kari management ya gute yande hariho dufate muri 2000 mu ntango z'uyu mwaka wari usanzwe uri muri management yes gusa nkine no muri iyo management benshi bari basanzwe bakuze uri muri waka ijya ya a case down management uraca irimo canke ntayo irimo
jewe narahagaritse warayivuyemo nayivuyemo ego abantu barakeneye kumenya impamvu canke nibanga si banga kubera ko nakishyira bivuga bon icambere akanoti ngira ngizo kuca yubana ica kabiri bon nuko project zanje canke sindoto zanje zitako ziragenda nkuko ndabyifuza nukuvuga mu ncamake gusubije inyuma mu ncamake suko nsubiza inyuma ahubwo aho wifuza gushika ndiko hagera sindiko ndahagera kuko urabona ko tuko turakora dukora ku bisuso by'abakobwa n'amabido ndasanga ari ndasanga ari kibazo n'ibyo ndi kurambaza ati none bitugani gusa mugabo bon ubu nagarutse kubaka ivyanje nagarutse kubaka ivyanje ndiko nategura ama projet yiwanje kuko nimba mubona we tatagora gahuzu gashasha mukabona wetu aguma ari kwa kundi nahindura we tafise aga telefone kubu underground bon ajya mahira ndiko ndayabika kugira ngo ntanguze umugambi wanje nanje ninjiye muri kakajamo umukuru w'igihugu nyakubahwa nyene cyo hera ko ndakuvuga ngo twese turi hamwe turashoboye nanje ngo bafata abandi abashiri hamwe nako dukora umugambi nkuko namwe mu panze neza cyane ego ngo bakora TV online ngire mfata abantu bafise impano nke badashobora gutora ndabikono bageza nanje ahondi naho ntarashika kure gusa mugabo ahondi kuko ndashobora gupfa ejo bagashikako yes harahubona management wahoramwo yakugejeje aho uvuga ati Jevri ahantu ndayihashimira je cyambere namana nashimiye Akesdan yarashoye kunyereka inzira aranyereka ubusazi bitaro ubusazi aranyereka ati uciye habiragenda neza ugize uko biragenda neza donc bivuze ngo ndamushimira cyane gusa ikindi naco narashoboye kwevuriwa donc akambwira ati inzira iciye habiragenda neza kandi ndamushimira no ndamwandikiye ati iki kintu sindi ko ndakibona fresh donc mu ncamake wetu ntakiri muri management ya ntari muri waka urumva ntukiri muri waka ego ubu ni wetu yigenga asha we tarigenga kabisa ibikorwa ku izina giwe ariko wetu kuri ivyo bikorwa vyawe novuga ego aha mu Burundi turafise aba humoriste ego turafise aba comedy yes turafise abakina amareresi ego wetu yishira mu kibanza cyawe bon biravana nico washize ko kenshi ko yakunda gukora ndiko ndakora comedy cyane donc nyigisha mugabo batwenga bivuze ngo ni bien donc no kwikrasa mu comedy mu ba comedy uri mu rwego rw'aba comedy bon sinzi ko ariko no bivuga nuko nyene abize menshi nibo bashobora kubimfasha ariko numva nta ukora ikintu atazi carimwo bon je suis comédien uri mu comedy okay turiko turaje ku musozo w'ikiganiro twagutumiye kugira ngo abantu bashobore kumva ibikorwa vyawe usanzwe ukora urumva yuko ibikorwa vyawe uri kurabikora ku izina ry'iwawe muri plan zawe mu vyumviro vyawe ibintu uvuga ati vision yawe ufise utarashika kwifuza kugera ko niya bon namanavuze kenshi umunsi napfuye ntarashika muri Hollywood nzobara cyane nikiziga cyanje nikizoruka amahoro kubera ko bizofuma byanka basinge nda muri Amerika kuri portail fuma ncorira nk'idolari nka 5 ya muzamu ndamuga ati ndakwingize ni foto basi selfie ahanyene nionekana kama ni Shafika ula USA apana USA muri Hollywood mga muri USA abantu za Amerika zo tuzogindayo dufise andi ma project adutwaye hari nizo ko turategura mugabo nshaka Hollywood uhashikijwe yiwanje kandi nashika ari byinshi bizompinduka ko kandi bange bihindure izina ry'Uburundi donc mbone izina idrapo ry'igihugu cyane iko iraduga rihunga abantu kubera iki wetu kubera wetu icyo kintu kigwa ni napfa vraiment utaragishikako uzobugashi uzobaragashi nzobapfuye nabi okay mwamaze kumumbo turi kumye ni wetu muri studio za Burundi Kingdom TV nyita formidable turi muri BK TV wetu iryo zina ryawe wetu hari abantu bavuze yuko imbere yuko we wiyitaye wetu canke bakwita wetu hariho uwundi muntu yitwa wetu abantu bakavuga iryo zina ryawe ushobora kuba wagivye uwundi muntu abo bantu bavuga ko ubabwira iki donc ivyo bintu byageze gushika igihe nari muri wakaca hazundi mu wetu mushasha acaza avuga ngo je ndamusoma ngo narivye donc gusa yavuga yuko wamwivye izina namwivye izina ivyo bintu byarigeze ku kandi wewe yavuze yuko wewe ibikorwa yabitangwe kuva kera mbere ngo mwigeze kwa mukorana oya ahubwo ijya mu type kuri mission
yari kuri mission donc cyaragiye munsi turajana imbere bashinga naye urubanza rurakora barabumviriza leta mvye leta mpanyira akora kazi hama ndasubira n'ibyahanje kubera ko we ni nkako ndushobora guha umuntu ati kora iyi scene ama iyi scene donc turakwimerita rero umva ayikoze tubona ko menga nta kare merita tumubwiye turazi rero fatiye ndi scene je nayigiriye neza tutara nayirekura cha twumva haciye imyaka twabigeze ico gihe we witwa nde donc yari team wetu yari team wetu mwari muyirimo mwese nako mende cya le comedy ugiye kurana n'ya video yasohotse yari ya Charité le comedy uzosanga biri ko Charité le comedy ni kuvuga rero donc umuntu arafise gushwazisa ati wewe nka president canke director ati wewe manzura be turabiyo nigeze na posting aje gupostingwa 2019 ko donc nyene ko tumaze kubona ati n'izindi zafatishije reka niyi tuyirekure mu busanzwe rero ni kwa kundo umuntu aza kwita donc umuha agasena kacavuga ngo none ngo nije nagakinye ngo nivyo wanje none ico gihe ninde yari umukuru bon Herigeo yari wewe ucuravuga ati je vraiment parce que je suis le chef nigeza kwiyita izina ry'umugwi bon erika niite ko umugwi umva twe twise wetu team wetu nawe uca wita wetu no kubisanzwe generally wetu kuva ico gihe kuva ico gihe mugabo mvuga ati iri zina kugira ari izunguruke isako turisambaza mu mbibe zose rero ico byagenze uko nico gituma usanga nitwa wetu akaba team wetu hamakaba wetu company akaba wetu TV donc wetu record donc uko nyene wetu ufite ahantu benshi batari batahuye yuko wewe ari izina wihomese katari oya ahubwo yari mission yakirimwe n'abantu nashose kuvuga izina kugira ngo bamfute kukarata baca basanga ibi bintu nanje n'Imana abimana yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwumvise uwo twari twatumiye hano muri studio za Burundi Kingdom TV bro ndagushimira cyane ndagushimiye nanje nawe utamaye agafana none ahubwo mu mico y'abarundi uwo bakiriye azayikoreye reka naje ndahwera nasa gusanze muhira base mbwira ati hakenewe ibi basi hano ntacuza kubura uraza kubibona yes ikiganiro giheze cyaje uhiriye titayo yes bakunzi ba Burundi Kingdom reka rero tubashimire mwese mwari ko muradukurikirana nyita formidable étonnable admirable ciao murakoze cyane genda ugiye subscribe urakana n'inzigo erega no witeka ntakunda abantu batumva bazobumvira he nibage batagira subscribe kandi waje kuraba ikiganiro ni byiza cyane rero ko dukurikirana televiziyo yacu